ubwiza bw'Imana bukubira special nimba ubyizera uvuga uti amina. Ndashaka guhagarara kuri iri jambo rya Zaburi ya 23. Zaburi ya 23 imirongo yayo iyigize ni Zaburi benshi bazi canke twese tuzi. Zaburi ya 23 twarayihagaze ko cane muri indwi guhera kwa mbere uheze abo twari kumwe mu masengesho, ariko ndashaka kumera nk'uwihagaze ko uno munsi muri kino gitondo. Zaburi ya 23 ku murongo wa 3, duhere ku murongo wa mbere. Ndashaka duhere ku murongo wa mbere. Uhoraho niwe mwungere wanje sinzokena, amvyagiza mu buragiro bw'ubwatsi butotahaye, andongorera iruhande y'amazi adasuma. Aremesha umutima wanje, anyobora mu nzira zo kugororoka kubw'izina ryiwe. Mbere naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, sinzogira ikibi ntinya, kuko uri kumwe nanje. Inyobozo yawe n'ubuhiri bwawe nivyo bimpumuriza. Untegurira ameza mu maso y'abansi banje. Wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Ukuri, ibyiza n'imbabazi bizonkurikira iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzoba mu ngoro y'Uhoraho ibihe byose. Haleluya. Ndashaka guhera kuri umurongo wa nyuma, kuri aka gace kawo ka nyuma, umurongo w'indwi cyangwa umurongo wa 6. Haravuga ngo nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose yo kubaho. Yesu ashimwe cyane. Bashaka kuvugira ijambo turisubiramo uti nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose yo kubaho, iminsi yanje yose yo kubaho nzoba mu nzu y'Uhoraho. Dawidi mu kuvuga iri jambo, iyi Zaburi turabona ukungene igenda. Ni Zaburi no kwita Dawidi yanditse, ariko akaba ari Zaburi no kwita izaburi y'urugendo. Ni Zaburi itwereka urugendo canke ivuga ku rugendo. Kandi nibuka kandi twese nkuko tubizi tuba dufise urugendo turimwo, turi mu rugendo kuva tuvutse, turi mu rugendo tumaze kumenya Yesu Kristo, twaratahuye ko turi mu rugendo, yuko ku buzima bwacu hariho ico Imana iduhamagarira nk'ibikorwa by'amaboko yayo, nk'abo yaremye yarateguye ibikorwa byiza tuzotambukiramwo. Igihe cyose turiko turabaho dukurikira Yesu tuba turi mu rugendo. Igihe cyose turiko turabaho twitwararika ico Imana itwiteze ko, ico dushaka ko, twigishwa nayo, turegwa nayo, dukuzwa nayo. Ibi byose ni ibintu bitwibutsa yuko ubuzima bwacu burafise aho buriko buraja. Ubuzima bwacu burafise gahunda. Ubuzima bwacu ntituri abantu bavyuka mu gatondo canke bagendera ku ma impulsion yabo canke ku ma emotion yabo, ariko ubuzima bwacu burafise intumbero, kandi ubuzima bwacu burafise ikiburongora. Ubuzima bwacu burafise ikiburongora. Dawidi yakoresheje terme nziza avuga ngo Uhoraho n'umwungere. Iyo tuvuga ijambo y'umwungere ucamva ko ari umuntu atwitwararika canke aturongora mu ntumbero kanaka, kandi abatumbereye ahanini canke abajejwe gukora ibishoboka byose kugira ngo dushike kuri ya ntumbero. Yesu ashimwe cyane. Ibi rero muri kino gitondo ndagomba kubatera intege, abo turi kumwe mu masengesho canke abo bose mu buzima bwawe udafata minenegwe ibijanye n'impwemu vyawe canke ubuzima bwawe bwo gukurikira Yesu Kristo. Ndashaka kugutera intege, kuko hari igihe mu rugendo rwacu tuba turiko turaca mu bihe bigoye bitandukanye, bivanye n'ibyo turiko turahura navyo, bivanye n'ibiko biradushikira. Hari ibintu bimwe ducamwo bikadushikira bikatubana bibi, kumbure rimwe na rimwe ukaba ubifisemo uruhara, ariko hariho n'ibindi bidushikira bikatugora kandi ata ruhara tubifisemo, tukavyita ibigeragezo canke ibije kutugwanya, kuko tuzi yuko Satani yaragwanije umwami wacu kandi natwe garatugwanya, kuko adakunda ubwami twegukira, ntakunda umwami twaparte nako. Nico gituma rero aragwanya urugendo rwacu. Ariko kandi muri izi ntambara tugenda turahura nazo z'ubuzima, z'ibintu bihindagurika,
z'ibintu bitari stable, tubaye mu isi tubona ko vy'ukuri naho turi mu isi turabona ko ata stabilité ihari hirya no hino mu byo tubona mu kungena ibintu bimeze, turabona yuko ata kintu kiriho co ngaha vy'ukuri twokubakira ku buzima bwacu ngo tugifate nk'ikintu kitanyiganyizwa, ariko utanyiganyizwa numwe. Bwana sifuwe sana, nuwo mwami wacu. Rero Dawidi yavuze ikintu gikomeye, ako mfatiye kuri umurongo wa 6 ndashaka kubabwira yuko iyi zaburi Dawidi igihe yayivuga nta hantu yayisomye muri Bibiliya, canke nta muntu novuga ngo yabimwigishije nkuko novuga ibyo Paulo yanditse canke ibyo Petero yanditse. Ariko Dawidi mu kuvuga kuri aya majambo yayavuze afatiye ku kintu azi. Aravuga ngo muri aka gace ka nyuma, aravuga ngo umunezero n'imbabazi bizomperekeza iminsi yose yanje yo kubaho, kandi nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose. Dawidi tumwumva agira engagement, Dawidi tumwumva afata icemezo ku buzima bwiwe. Iki cemezo akigira ku Mana, si icemezo yagize mu kirere, ariko agira icemezo ku Mana, avuga ngo nzoba mu nzu y'Uhoraho. Ndagomba gusurinya yuko Dawidi mu kuvuga ko azoba mu nzu y'Uhoraho ntiyari kavuga inyubako zubatswe, ntiyari kavuga amabati n'amazu, kandi ntiyari karavuga lieu, ntiyari karavuga ikibanza nk'inzu canke temple. Ariko Dawidi yakoresheje inzu y'Uhoraho ariko mu gusinyifya ahaniniya Uhoraho bwite, Uhoraho. Bwana sifuwe sana, kuko temple ntaco isobanura tudatahuye importance y'uyirimo. Ariko Dawidi yavuze ngo iminsi yanje yose yo kubaho nzoba mu nzu y'Uhoraho. Ariko gaca wimvira uyu muntu yari umuntu afise ivyajejwe. Dawidi kuva Bibiri itanguye kumutubarira, ahantu hambere tumubona nk'umwana wa Isayi, tumubona aragira, tumubona afise ivyajejwe. Imyaka yiwe ya nyuma tumubona ari umwami, apfa ari umwami. N'umuntu yatwaye imyaka irenga 40, ariko yari umwami kandi yubashwe kandi yategetswe. Ariko kandi iki kintu yatahuye nico no munsi namwe nshaka kubateramwe intege no kubankuhaja no kubahimiriza guha agaciro iki kintu cakoretse mu buzima bwiwe kikamutuma gira conclusion. Nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose yo kubaho. Ntibisobanura ko adafise icakora, ntibisobanura ko azohagarika ibikorwa vyiwe nk'umwami, ibikorwa vyiwe nk'ujejwe abantu kugira ngo abe mu nzu y'Uhoraho. Ariko Dawidi atwereka importance canke element clé y'ubuzima bwiwe, ikintu yidentifia kuva mu buto bwiwe gushika mu gukura kwiwe, ikintu yabonye kari co cabaye inkomoko yo kuroranirwa, inkomoko yiwe yo kugira success mu buzima bwiwe mu bintu byose yagiye aracamwo. Aravuga ngo nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose. No kuvuga ngo Dawidi yaratahuye ngo sinshobora gukora ikintu cyaco cyose, nta inspiration mfise canke nta source mfise ishobora kumfasha mu rugendo rwanje, mu kubaho kwanje, muri responsabilité zanje, nabo umwami canke nabo umudandaji, wabo umwigisha, wabo umudecideur, wabo umupasteur, wabo umujeune ari muri université, wabo umujeune ari muri école secondaire, waba umuntu agize gute, wabo umuntu ari prospère, wabo umuntu atorohewe. Twese Dawidi atwigisha ikintu gikomeye cagize success y'ubuzima bwiwe, kuba muri présence y'Imana. Haleluya, amen. Yesu ashimwe cyane. Kuba muri présence y'Imana. Mwari mubizi iyo tuzi imbere y'Imana, iyo tuba mu ijambo ry'Imana tukaza imbere y'Imana, hari ibintu byinshi Imana ikora mu buzima bwacu birengeye ivyo twasengeye. Kenshi abantu iyo turi mu masengesho canke iyo ugiye gusenga, hari igihe ufise liste y'ivyo ushaka gusaba Imana. En grande partie ufise ivyo wumva ko ushaka ko Imana iguhindurira. Ariko ndagomba kubabwira no munsi muri kino gitondo ngo iyo twize gukunda présence y'Imana, iyo twize kuryohererwa ubusabane n'ubucuti bwacu na Mpwemu Yera, muzohora musanga hari ibintu byinshi Imana idepoza mu buzima bwacu tutanasengeye, tutazi nuko dukeneye, ariko nk'uko izuba ndarigenda ko rikanyirabuza rikangira ko impact, nk'uko kuba ahantu hakanye bishobora kugira effet ku mubiri wanje,
Yesu ashimwe cyane. Nk'uko gukora ibikorwa by'inguvu bishobora kugira efe kuri muscle zanje, ukavuga tujya umuntu akora ibikorwa by'inguvu no kuri taye we biraboneka, nimba ibintu bisanzwe byo mu buzima bitugira ko impact iri visible, ndashaka kubabwira ko na presence y'Imana irafise impact iri visible. Yesu ashimwe cyane. Itugira ko igihe twitondeye kubana n'Imana, hari ibintu byinshi Imana ikora birengeye ibyo wasengeye. Ushobora kuza imbere y'Imana usaba Imana urugo rwiza, ariko Imana ntiguhe gusa urugo rwiza, ahubwo igakiza ingeso zawe zishobora kwica urugo rwawe. Nukuvuga ngo niyo twege dusenga nabi, kuko rimwe na rimwe niyo dusenga ibyo twibaza ko dukeneye, Imana yoyo kuko turi muri presence yayo irafixa ikaduha ibyizi ko dukeneye. Yesu ashimwe cyane. Kuko umwana arashobora gusaba umuvyeyi ikintu kanaka, umuvyeyi akakimwima akamuha ikindi. Umwana muto arashobora gusaba papa ngo mpigisu, ariko papa akamuha crayon, kuko azi neza ico akeneye muri uyo mwanya nico mufasha muri uyo mwanya, kandi atagendera kuri besoin we yetablisa nk'umwana, ariko umuvyeyi agendera kuri besoin yibaza ko wowe ufise za kweri kandi ziguha amahirwe yo kuzororanirwa mu buzima bwawe. Rero ntukumve wiyanuya iyo uje muri presence y'Imana nk'uko umenga mu buzima bwawe ntufise ibyo uza kubwira Imana. Muranumva abantu bambwira ngo birangora gusenga, ngo hari igihe usanga ngo ibintu nabisavye Imana ejo, ngo nkumva uno munsi ntashaka kubisubiramwo. Nkavuga nti rega kuza imbere y'Imana so kuza dufise liste, kuza imbere y'Imana ni no kuza kuryoherwa presence yayo. Kajya kanya kawe nayo, kajya kanya kubuti Imana ndi ngaha. Yesu ashimwe cyane. Ndagukunda ndi ngaha kubana na wewe. Haleluya. Kora. Yesu ashimwe cyane. Amina. Kuko gusenga kwacu ntikuri limite ku mabesoin dutahura, ariko gusenga kwacu kurarengeye amabesoin dutahura, kandi iyo tumuhaye akanya agira byinshi akora mu buzima bwacu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero Dawidi mu kuvuga ngo nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose, ntiyarabuza ahandi aja, ariko Dawidi yaratahura ngo hari ibintu byinshi nakiriye. Reka mfate iyi psaume ndayihindukize gato, ni nkuko nomfate iyi verset 6 nkayigira verset 1. Dawidi imbere yo kuvuga Uhoraho uko amuzi nica mukorera, imbere yo gufata decision yo kazoba muri presence yiwe imyaka yiwe yose, nuko Dawidi yari kabivuga bivuye muri experience. Dawidi yari kabivuga bivanye n'ingene yabonye Imana. Hari urugendo yagiranye n'Imana, hari intervention z'Imana yabonye mu buzima bwiwe, hari ubwenge Imana yamuhaye mu masituation kanaka, hari strategie Imana yamuhaye, hari instruction Imana yamuhaye mu rugendo rwiwe, hari ibintu byinshi Imana yari yarakoze mu buzima bwiwe, ku rugezo rwaho Dawidi yari yaramaze kumenya yuko kufatana na Kristo nta buhombe na bumwe abifisemo. Uyu munsi abantu benshi birabagora gufata umwanya wo kuza imbere y'Imana, kubera ingene Imana bayidu presence canke bayitubwiye nabi. Wakuze bakubwiye ngo utegerezwa gusenga, ngo utegerezwa kuba umunyamasengesho. Ejo bundi hari umuntu yabuze muri famille, arabura amaze kubura abantu bagaca bamubwira, ahura n'umukristo aramubwira ngo shango wibwe, ngo wibwe ngo ntiwabaye maso. Hariho teori na doctrine mpora numva y'abantu bashikirwa n'ikintu bagaca bavuga ngo bibwe. Je ndashaka kubaza umuntu yemera ivyo bintu, wewe ninde yakugize umunyezamu w'umugisha wawe? Wewe haguhora ukapfa umuhora ugashira supaguru ku minwa, washaka kubwira umuntu yabuze ngo yibwe nk'uko umenga arabifisemo uruhara kuko hari ico atakoze? Nukuri bamupfuma muhora. Udafise ivyo uvuga tetwa. Kuko na wewe wari yibwe canke uzokwibwa. Ntidusenga kugira ngo tuzitirire ibyacu,
ngo sengasha ngo senga ngo senga kubera ibitero. Je sinsenga kubera ibitero. Yesu yavuze ngo abanje bari mu maboko yanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Yesu ntiyangize umunyezamu w'ibintera. Yesu yambwiye gusa ngo nitwararike umutima wanje ndawurinde kurusha ikindi kintu cyose, kuko muri we niho hadudubiza, niho hava isoko ry'ubuzima mu mutima wanje. Yesu ashimwe cyane. Jewe ico njejwe kwitwararika ubuzima bwanje n'ubucuti bwanje n'Imana. Ibijanye n'umutekano wawe n'umutekano wanje, noba naragowe nimba jewe ndi umunyezamu w'umugisha Imana yampaye, ariko nduhukiye muri we kuko niwe protecteur, niwe muzigamyi wa bene data, niwe aturinda. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aduhoza kwijisho ku murango no mwijoro. Yesu ashimwe cyane. Kandi turabiga igiciro mu maso hiwe. Bwana sifiwe sana. Izo doctrine z'iterabwoba zituma abakristo wibaza ko bari spirituel. Ukabona basenga 40 jours, 80 jours, 100 jours, ukibaza kumenga hari competition y'iminsi yo gusenga. Ariko waza kuraba behind ayo masengesho, sa masengesho yubakiye ku rukundo abo bantu basenga canke bagomba kwikonsakra ku Mana, ariko na masengesho afise comme motivation insécurité spirituelle. Iyo umuntu impamvu yo y'ugusenga itariyo, uwo muntu ntazoshishikara kuba umusenzi. Ariko impamvu yonyene ituma Dawidi atahura iki kintu akavuga ngo nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose yo kubaho, si ubwoba, si iki, ariko n'urukundo, n'ubucuti, n'uburyohe, n'ubutunzi, ni ibintu byose azi ko yarahuye muri presence y'Imana. Hama aravuga ngo jewe nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose yo kubaho. No kuvuga ngo si kubera icagezwe, si kubera itegeko ryo mu isezerano, si kubera igitsure, si kubera ubwoba, ariko nasanze atahandi hantu noba kugira ngo jewe ndaharonkere inspiration na force na victoire nk'iyo mfise niyo nasanze mu Mana. Ari motive no gukunda. Ntushobora kuba umuntu asenga vya kweri udasunitswe n'urukundo, wumva kukunda Imana, udasunitswe no guca bugufi, kugutahuza amalimite yawe n'ingene ukeneye inspiration y'Imana. Muri ino myaka turi mu myaka abantu barondera ibintu byinshi kugira ngo bibenspire. Harabaja mu bibanza, harabagira mu biki na biki. Nivyo yuko mu buzima busanzwe bivaye na psychologie yawe, urafise ibibanza bikwenspira. Ushobora kugenda mu ishambo ukumva uri inspiré, ushobora kugenda ku kiyaga ukumva uri inspiré. Hari ibintu biri naturel uba mukumva uramerewe neza. Hari n'abandi bantu benshi bageze muri douche baba inspiré. Ariko ngenda kubwire ngo inspiration iri supreme, iri hejuru y'ibindi bintu byose bishobora kwinspira ubuzima bwawe, ni presence y'Imana. Igihe haleluya wize gukundana no kunywana n'Imana, uzohavana ubutunzi udashobora kwibaza. Naho wowe ufise ubwenge, ijya presence y'Imana ntiza gufruizinga ubwenge bwawe, ahubwo presence y'Imana iza gusongora ubwenge bwawe. Nukuvuga ngo ikintu cyose ufise, naho wowe ufise creativité, naho wowe ufise ubukerebutsi kanaka, ico usanzwe ufise naturellement, iyo uje muri presence y'Imana ntigihomba, ahubwo kigira ubundi buryohe. Imana igasubira kandi kakiryosha, Imana igasubira kandi kacongera ubwiza, Imana igasubira ikagiperfectiona. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero Dawidi avuga ibintu bikomeye muri aya majambo, ndavyita amaverbe d'action canke ibintu Imana izokora. Aravuga ku murongo wa mbere ngo Uhoraho n'umwungere wanje ntaco nzobura. Uhoraho n'umwungere wanje ntaco nzobura. Ndashaka utahura iki kintu, iri jambo ntaco nzobura, iyi sécurité. Muri isomere naravuze ngo hari igihe usanga abantu b'abakristo bafise uruhagarara. Imana ikakumenyesha ukuri, ariko ukaja muri inquiétude kubijanye n'ingene uzobigira gute. Imana ikakubwira ko iguhamagaye, ukaja mu bwoba bwo kumenya ngo mbega umuhamagaro je nzowushobora gute, canke amafaranga, canke jewe ko ntize, je ko nazi kuvuga. Ariko ndaje kukubwira ikintu kimwe ngo Uhoraho nimba ari umwungere wawe ntacu uzogira gute, ntacu uzokena. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibi Dawidi yari yarabitahuye
kuko Dawidi yabaye ari umuntu afise amabezo y'ubwoko y'uburyo butandukanye, yabaye muri insécurité, yabaye mu gukengerwa, yabaye mu madefi atandukanye y'ubuzima bwiwe, ariko kandi aragira conclusion ikimutuma azokwama mu nzu y'Imana imyaka yose, nuko ubwa mbere na mbere uhoraho n'umwungere wiwe ntaco yigeze amuburana. Rero iyo umaze kumenyana n'Imana mu kuyegera, bikuzana kuri revelation y'ici Imana iri. Dawidi mu kubana n'Imana yahishuriwe Imana yiwe nk'umwungere, aravuga ngo ntaco nzogira gute, ntaco nzokena. Ni bande uno musi muri kino gitondo atakintu na kimwe bakenya? Ni bande? Twese turafise ikintu tubuze, twese turafise ikintu kanaka tubuze uyu munsi tutafise. Bwana sifuwe sana. Ariko igihe cyose mu gatondo mvyutse canke ku mugoroba bwije nibutse ko hari ikintu kanaka mbuze, hako nca ntangura kwifata ukutariko canke kuburitiro canke kurara nkanuye kubera ico mbuze, ndasubira kandi nkiyibutsa kandi nkasubira nkibutswa yuko hora hari umwungere wanje ataco nzokena. Ça veut dire quoi? Ça veut dire yuko ico mbuze muri uyu mwanya, haleluya, umwungere wanje ariko aracitwararika. Hewe abirimwo, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, abirimwo ariko aravyitwararika, Yesu ashimwe cyane, abifise ku mutima kurusha uko jenda abifise ku mutima. Muri mwese uno munsi muri kino gitondo mufise abana mugize gute, n'abana bake, mufise indoto ku bana banyu zirengeye izo bobo bibaza ko mwe mubafiti. Yesu ashimwe. Pourtant ntimwabasenze, ntibabasenze, ariko ni indoto mubafiseko. Ndaje koga no musi muri kino gitondo ngo uhoraho adufise kw'indoto. Nico gituma mu gikorwa ciwe c'ubwungere no kuturongora, Yesu ashimwe cyane, atwitwararika mu byo dukeneye vyose bikenewe kugira ngo za ndoto ziwa dufise ko zishitswe. Haleluya, amen. Rero mbwira mu micayo tive maruhuka, mubwira turafise umwungere. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Umvirizo no munsi dimanche ne wagenda kuryama mu ijoro ukaryama ugaramye, kuko twebwe abanyafrika mu bisanzwe turyama kunda. Iyo umunyafrika kigaramye abakirika ariyumvira. Yesu ashimwe cyane. Ariko iyo itiro rifasha cahindukira akaryama kunda. Yesu ashimwe cyane. Ni waryama ugaramye no munsi muri iri joro, Yesu ashimwe cyane, ugatangura kwimvira ingene isomene yawe ibara rigira rigwe. Haleluya. Ndashaka uze kwibuka yuko uhoraho ari umwungere wawe. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Bantu b'Imana, twebwe ntitwigirisha, twebwe turizera. Haleluya. N'umwungere wanje ku buryo ico niyumvira nkabona sindiko ndagitorera umuti, mpora nca mbwira Satani ngo turahejeje. Kuko mu bwenge bwanje na inspiration mfise muri iryo joro simbona ingene nza kubigenza, ariko kandi nca ndamuha akajambo nka benaka nkavuga nti uhora haragize gute, aranyitwararitse. Bantu b'Imana, ntitworuha, ntitwosinzikara, nubwo dufise amabezo menshi, ntitwoba muri stress na depression, kuko dufata umwanya munini wo kumedita ku bintu tudafitiye solution na inspiration muri uyo mwanya, igihe twamaze guhishurirwa yuko dufise umwungere atwitwararika. Haleluya. Uhora n'umwungere wanje sinzogira gute, abifatanya no kutagira gute, no kudakena. Bwana sifuwe sana. Navuga ngo uhora ngo n'umwungere wanje ngo azonkubita, no. Navuga ngo uhora ngo n'umwungere wanje uravyumva nzoja mu ijuru, no. Uhora n'umwungere wanje sinzogira gute, nukuvuga ngo kudakena ni consequence y'icambere. Amen. Ibi bigufasha iki? Ibi bigufasha mu buzima bwawe iyo bitahuye, bigufasha guca muri ca gihe co kurindira yuko uhoraho akwitwararika nk'uko yabisezeranye, ariko mu gihe bitarakoreka ugatekana mu mutima. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Kuko kenshi y'abantu badatekanye umutima bakirindira inyishu z'Imana niho bakora amagafe. Nimuraba amakosa menshi twagiyemo mu buzima,
mu gushaka gutora solution y'ikibazo duhejeje kwinjiramwo, ariko amwe mu masolution twagiye kuyarondera ata confiance dufitiye umwungere wacu, bidutuma tuvyifatamwo nabi. Bamwe ugasanga ugomba kuva mu madeni, ariko wagomba kuva mu madeni ukava mu madeni winjira mu yandi madeni. Ubu kabugeza ahantu uri gatinya shengero kuko amadeni yakubanye menshi. Hejuru yo yakubanye menshi baguhaye amazina, batanguye kukwita umweswa. None wowe uri umweswa? No, au départ wewe ntiwari mubi, ariko wagize uruhagara rw'inyishu itaraboneka. Muri urwo ruhagarara, iyo atari Imana iriko irakwenspira, c'est le diable qui apporte l'inspiration. Akakubwira ngo saba hajya, fata hajya, gira gutya. Abantu bose ukagenda ukabapanga ngo ejo ngo fin ya semaine nzoca ndayago. Yesu ashimwe. Semaine ikavyara zingahe, ikagira gute? Ugashika n'ahantu utakaza reputation. Nturakira amadeni nyuma y'umwaka, watakaje reputation. Twogira evaluation inyuma y'ikiringo kanaka, situation yawe yabaye pire kurusha ya tariki ya mbere ukiri kuratora solution. Kuko igihe cyose tutari mu kwizera, umwansi azana uruhagarara, ubwo ruhagarara rukaturongora, Satani akakubera umwungere. Kandi nimba Imana ikubereye umwungere utazokena, Satani niyakubera umwungere nta n'ikintu uzokora atari ugukena. Zoba umutindi agowe mu mutima wiwe. Arongera aravugira ijambo, aravuga ngo agira gute? Siko ndashaka mubone hari ahantu henshi muri iri jambo avuga il naharuye ama il atanu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Haleluya. Amina. Arandongorera ahantu h'ubwatsi, aranduhura. Bwana sifuwe sana. Mu Kirundi bavuga ngo mu Kirundi sinzi ukuntu bavuga ko ngaho bavuga ngo il me fait reposer. Bwira umwicane uti akaruhuko n'umugabane wawe. Yesu ashimwe ma. Akaruhuko n'umugabane wawe. Haleluya. Isabato n'umugabane wacu. Yesu ashimwe cyane. Ikintu kiranga umuntu w'Imana n'akaruhuko. Ndashobora kuba mfise amadefi, ndashobora kuba mfise ibindaje ishinga, ariko à la fin de la journée iyo wuzuye mpwemu w'Imana abantu barakuraba bakagusanga ufise akaruhuko. Yesu ashimwe cyane. Akaruhuko Bwana sifuwe sana n'umugabane w'umuntu w'Imana. Niyo uri kurasenga ukumva hari uhagarara, uvuga uti Imana ndazi ko wampaye akaruhuko, ndashaka akaruhuko muri indwi, ndashaka akaruhuko muri ibi bintu ko ndacamo, ndashaka akaruhuko muri ibi bihuhusi, ndashaka akaruhuko muri ibi bigeragezo, ndashaka akaruhuko muri incertitude, ndashaka akaruhuko. N'uburenganzira bwawe kuba umuntu aruhutse. Umuntu aruhutse si ukuvuga ngo n'umuntu atari active. Umuntu aruhutse n'umuntu muri activité yiwe afise repos, n'umuntu mu bikorwa vyiwe atuje, arakora cyane ariko aratuje. Yesu ashimwe cyane. Arabira icuya ariko umuravye aratuje. Ni igiki gituma utekana? Nuko uzi ngo antwara ahantu hari ubwatsi bugize gute? Butotahaye. Encore une fois, sécurité dufise mu mwungere wacu niyo ituma turuhutse. Iyo umuntu w'Imana atakaje akaruhuko aba yibwe rero. Ndabitoye kwera. Yesu ashimwe cyane. Ya terme vraiment ndakubwira ivyo bintu ntagira umuntu azosubira kubimbarira vraiment. Naho wazogira umuntu akwiye ko wibwe wapfishije, uzobindinde vraiment. Kuko uravyumva nyene ko bivyo tuma namvuga nabi kandi mpagaze hanya imbere ya Bwana sifuwe sana. Agira gute? Arampa karuhuko. Bwana sifuwe. Siko ikindi, il restaure mon âme. Verset 3. Yesu ashimwe cyane. Il restaure mon âme. Ndagomba kuvuga ngo uru rugendo rwacu tubayemwo hari ibintu byinshi twahuye. Bamwe muri mwebwe imishaha yanyu yabaye affecté mukiri mu nda z'abavyeyi. Bamwe muri mwebwe imishaha yanyu yabaye affecté n'ingorane zo mu muryango n'imyidogo mwakuze mwumva muri abana batoya. Uru rugendo turimo turafise ibintu byinshi bidufyonyagura bikatugonga n'imodoka batwaye mu buyenzi kwigongora. Ariko iyo twize kuba muri présence y'Imana, iyo turi abantu baba muri présence y'Imana, sans le savoir,
Imana iraza igafikisa amasanganya wagize mu mushaha wawe. Imana ikaza gute? Ikaza ikakwitwararika. Ukaba waje gusengera promotion mu kazi, ariko Imana ikaba iriko iragukiza source y'ishavu ryawe, source ya peur ya échec, ama abus wagiriwe mu buzima bwawe. Waba muri presence y'Imana ukumva Imana ari ibintu ikirakubohora, ukumva usigaye uri yundi muntu, ukavuga ati mbega ibi byabaye ryari, katani ibyo nasengeye ntavyo wasengeye kuko atavyo wari uzi. Ariko igihe tubaye mu bwiza bw'Imana, il restaure. Yesu ashimwe cyane. Ndabipfurije muri 2023 bonane ndabipfurije muri 2023 ngo uyu mwaka uzohere uhoraho yagize gute? Yarasananuye umushaha wawe, yaraguhinguye, yarakuryoheje, yaragukijije ibiguhahamura, ibikumotiva bibi, ivyakononye, ibigucafuza, ibigutera kwifata ukutariko, ibigutera kugendera mu caha, ibigutera kuguma muri izo addiction wagiye urabamwo. Ivyo vyose abantu bakuraba bakagucira urubanza, ariko iyo tuje imbere y'uhoraho imyaka yacu yose yo kubaho, uhoraho ntaducira urubanza, ariko uhoraho amenya la nature, haleluya, amenya l'origine y'ikibazo ufise. Abantu babonera muri behaviors zawe, abantu babonera muri comportement yawe, abantu biyataka kuri comportement, ariko iyo uza muri presence y'Imana, Imana ntiyataka kuri comportement, ariko Imana yiyataka kuri racine, kumuzi, icakuzingamitse, icakononye kitaboneka, ariko cisha umushaha wawe. Il restaure mon âme. Sishobora kuba umuntu ivy'Imana bigira par alternance. Sishobora kuba umuntu ngo ejo dimanche rasenge ngo ubusi ngenda. Sishobora no kuba n'umuntu binginga ngo gira iki niki nakijya. Oya, naratahuye yuko ni intérêt yanje kuba muri presence y'Imana. Hari inyungu yanje, hari inyungu zanje. Hari abakristo baza ngo maze iminsi ntakubona, akagukubita amakorosi, akagukubita robingi, akagukubita cobo, akakwambika ikanzu, akagira gute, akakumara. Reka ndakubwira ikintu kimwe, bantu b'Imana, twege ntituraba polisi banyu. Yesu ashimwe cyane. Ikintu utazi inyungu yacu ntacuha agaciro. Ndasenga ngo uhishurirwe akamaro ka presence y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imyaka irahagije, warasenze kuko bagukubise ngo uje gusenga, warasenze kubera sobuja asenga, warasenze hari ibintu by'imwemu wabigiyemo kuko uri oblige kubijamwo, warasenze ukirondera uwo mufiance wawe kuko yavuga mu ndimi nawe uratangura gusenga. None ubunya mwaragize mariage wajuye no munsi kuko nenda gufitiye message nyene, uravyumva, ariko waciye ubiheba kuko ico washaka warakironse. Ako nimba waraje gusenga ukahakura umugore, genda kubiye ngo hari kiruta umugore, uwo ni Yesu. Ashobora ku restaura, ashobora gusubira gukiza umushaha wawe. Haleluya. Yesu ashimwe. Bantu b'Imana, jewe ni definisa nk'umuntu by'ukuri yahora ari kirobezo. Ndaza aho Yesu yankuye. Nta kintu na kimwe mu byo ndimo no munsi gisa n'inzira jewe nari ndimo. Nta na kimwe. Niyo ndabivuze ku bantu bamwe ntavyo bemera kuko babana nduwa grave. Ako nimba mubona nduwa grave nuko yagize gute? Il a restauré mon âme. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ntidufise Imana tweretswe n'abavyeyi, ariko muramvuga ntidufise Imana twatoye kwibarabara tutazi nuko ari Imana. Ariko ndashima kandi nkatangazwa n'ico Imana ishobora gukora mu buzima bw'umuntu. Umviriza, ashobora kugira gute? Gusananura umushaha wawe. Ikintu cyose cyakononye, ikintu cyose cyakubabaje, hagarika kugumuririmba indirimbo ya kahise y'ivyakubabaje n'ivyakononye n'abakugiriye nabi. Hagarika kumedita ku byo wakorewe bibi, ariko tangura kumedita kuri uyo mwami ashobora gufata bijya bintu byose akabivunjamo ikintu ciza, akabivanamo ikintu kizima, agasananura umushaha wawe. Haleluya. Ewe nimba hari abamekanisien baba expert mu buyenzi, bazi ku restaurant, bazi gusananura tore, ukabona imodoka ntibigeze banayigonga kandi yari declassé. Hari imodoka utwara mu buyenzi ikiragenda abantu bose warengana kwibarabara ngo uranirengana mu ikartse, nawe uri muri Marikonge bariko baragutwara yawe iri nyuma, uko abantu bose bango nawe ukavuga ati musinzi bambwiye ngo pfe ugitwara mu buyenzi, wagishikara mu buyenzi umutori akabanza kuyiraba akayizunguruka. Abanyabuyenzi bubahwe vreme. Yesu ashimwe cyane.
akayizunguruka agaca avuga ati iminsi mikeya wagaruka kuyiraba, wagerageza kuraba ko tore yoba yarigeze igongogwa, wagerageza kuraba n'agapenture yagashizeko, ugasanga umviriza wanayigurisha ugahangika n'abantu ukavuga ngo mbega ngo imodoka ngo ngiriye accident ngekangura ngo nihenze. Kubera iki? Kuko hariho aba expert muri restauration. Nimba abantu ba restaure imodoka igasubira kuba nzima, ndaje kuvuga ngo hari umwami wacu yitwa Yesu Kristo, uwo ashobora kurestora umushaha wawe akakugira mwiza akakuryosha. Ibyo satani yakoresheje ngo agusambure, Imana ikabigira ibikoresho byo kukugira umukozi wayo, bikaba ari wo mutahe wa mbere igihe wabiraba ukicuza. Yesu ashimwe cyane. Imana izofata deshe, izofata ibyakubaye ko bibi, ivyita umutahe wo kugukoresha. Yesu ashimwe cyane. Ibihagarare ko ikugira umukozi. Hana abantu bakubaza ngo wize Bibiliya hehe, wize hehe theology, wize hehe, kubera ko ufise efficacité, hama nawe mu mutima wawe wihorere uvuge ngo yagize gute. Haleluya, il a restauré mon âme. That's why nzoba muzu y'Uhoraho imyaka yanje yose iyo kubaho. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Kuko sindabona umuhinga. Urashobora kugira yoga, urashobora kugenda muri Amerika Latine, urashobora kugenda muri massage za mbere zibaho mu isi, urashobora kugenda ahantu hambere hari quiet, urashobora kugenda ahantu hambere hagacerere, urashobora guhura n'abantu bagira gute, urashobora guhura n'amapratika yariyo yose. Ariko ndaje kukira ikintu kimwe ngo ivyo bintu byose bikora ikintu gituma l'année prochaine uzogaruka. Urashobora kuza ugakora chirurgie esthétique kugira ngo wikunde, ariko kandi wagira gutyo ukabona babigize nabi, uciye usa na Anita kandi bashaka gusa na Nike, ukuravyumva ukabona ni squat ariko kugira gute. Ariko Yesu yarabwiye ujya mugore aramubwira ngo unywa ku mazi jewe ndamuha, uwo ntazosubira kugira inyota ukundi. Uzokwiyakira nyene uko usa, niyo taye yawe nyene uko kunturi, uvuga uti naremwe mu buryo bw'igitangaza. Kubera iki? Kuko iyo ahejeje gusananura umushaha wawe uriyakira. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Iki ni igikorwa akora iyo turi muri presence yiwe, aradusananura. Ushobora guhitamwo nabi uwo mwubakana kuko umushaha wawe uri mu isanganya, ariko iyo asananuye umushaha wawe na decision zawe ziba ziri bien inspiré. Haleluya, Yesu ashimwe. Bwana sifiwe sana. Agira gute? Mu Kirundi bavuze gute ijambo iverse ukuntu gusananura sizigene bavyise il restaure, hein? Ba mu Kirundi batakaje vocabulaire ngo aremesha mu sukuremesha vraiment. Aha, iri jambo mu Congereza ku restaura, hein, origine y'iri jambo mu gihe burayo uravyumva agarukana ibintu. Yes, uravyumva aragarukana ikintu muri nature yacu nziza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwira mu mico ati akubake kandi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, Bwana sifiwe sana. So uyu mwungere iyo ariko aradutwara, Yesu ashimwe cyane, mu gikorwa ciwe c'ubwungere ntadutwara gusa ahantu hari ubwatsi, ariko turiko turajya ubwatsi turi no ku mazi, aba ariko aranaturestaura. So ni ukuvuga ngo ntiyokipa aspect imwe iri biologique kugira ngo nitwicwe n'inzara, ariko s'occupe aussi de ton âme. Bwana sifiwe sana. Arongera kandi akavuga ijambo rikomeye ngaha, il restaure. Neho nari nteye siko, il me conduit dans les sentiers de la justice. Yesu ashimwe. Antwara mu nzira zo kugororoka. Twege ntiturabagororotse, naho twaba turi abantu bavuga ngo shanga ujya muntu yarakijijwe ngo murara ko atagira bakubite amashuti. Hari abantu benshi ngaha mu gikizwe abantu batarabemera, kuko abantu bakuzi nabi ku buryo niyo utanguye gusenga bariko baribaza umuntu uje gukubita kungaha, kandi we ntugire ikibazo ko bakikubona gutyo. Yesu ashimwe cyane. Ariko Yesu azokurestaura. Yesu ashimwe cyane. Hama batangure kuvyemera. Hari abaguhaye amasomene, hari abaguhaye ukwezi, ariko barindire gatoya ntibanakumotive, wowe nibibandanirije. Kubera iki? Kuko uwo mwami akurongoye, Bibiliya ivuga ngo il nous conduit dans les sentiers de la justice. Abantu twari babi warubize, hariho abana baza kuraba abana bawe
ugaca wugara imiryango. Hariho abana bariko barasirikira n'abamama barabika amasakoshi. Hariho abana niyo bari mu nzu mama agenda muri dusha atwaye isakoshi kuko wowe uhari. Donc nta mutekano uri mu nzu iwanyu kubera wewe. Ariko iyo Yesu ahuye na wewe akakurestora akagutangura kukwigisha inzira zo kugororoka utaruzi, ugasigara ubona isakoshi ikakuvugisha ntuyivugishe, hama ukabona amasakoshi atanguye gusigara ngaho n'amafaranga yasigaye ari ku meza kandi wewe ukihari. Muntu w'Imana, naho ugaruka ukatwigisha kugororoka nawe wese wavyishoboje, ariko hari umuntu yadutwaye ku nzira yo kugororoka. Hari umuntu yadutwaye mu nzira yo kugororoka. Yesu ashimwe cyane. Abantu bacatanga kuvuga ngo yengo asigaye ari pasteur, siko bavugaga abantu b'Imana. Yengo asigaye ari pasteur, kandi hari abantu bavuga ngo pasteur si pasteur kuko pasteur ni ni pasteur. Yesu ashimwe cyane. Uravye ngo asigaye ngo ari pasteur, bacaka bavuga kakandi navyo bavuga ngo ni asigaye ari pasteur, ngo asigaye umviriza intambuko uhora hari karagutwaramwo ziriko zirafekta ingene abantu bakubona, ariko kuko atakindi bazi cyo kugororoka. Haleluya. Bacabwe gusigaye wigira, ariko uzubabwe uti nukuri si jewe. Nkuko umugore afise inda yankinyama yahora zikunda, niko nanje hari ibintu usigaye nanka ntazigene vyagenze, ariko hari umugabo namize acantera kuzinukwa ivyo nahora nkunda, nanje sinzi ivyo nabaye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki? Car il me conduit. Iyo ushitse mu bakizwa ugasanga abantu tuvuga kugororoka, ugafabrika gororokaje ikuvuyeko, uraruha kandi izokunanira, kandi wava ngaho ugakubitira i Dubai ntuzogororoka kuko ubikoreshwa no kwimpressiona abantu. Umviriza, si twebwe twihindura, ariko twiexposa kuri we mu kuba muri presence yiwe, akaduha ukuri hama akaturongora. Ukumva biriko birikora, ukumva ntutinya no kuvuga ibiki kugora kuko utari kure impressiona, ariko urazi ko Imana iri à l'œuvre, yatanga igikorwa ciza muri wowe. Izogira gute? Izogisozera kandi izogishitsa kwiherezo, izogishikana à la perfection. Ico Imana yatanguye muri twebwe iracari kiragikora kandi izogicira hagati. Nico gituma nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose kugira ngo mpermete Imana kwinvestisa muri jewe. Ngomba kuba available, ngomba kuba disponible kugira ngo nshikweko n'igikorwa ciwe ico yatanguye muri jewe. Absence yanje, haleluya, no guhunga kubaho kwiwe. Umviriza muntu w'Imana, naho wowe waraye mu vyaha bingana gute muri iri joro, ukaba wasivye ukandabira kuri live, ejo vyihuta mu gatondo ku mugoroba twaje gusenga uze wirukanka. Iyo bitunaniye tuza imbere yiwe, iyo twahemutse tuza imbere yiwe, kuko imbere yiwe niho tuzogwa. Yesu ashimwe cyane. Kubera niwe n'ubundi akurongora mu nzira zo kugororoka. Niwaguma hanze we ntuzokwirongora, ariko niwaguma munsi y'uburongozi bwiwe azosubira kuvyure, aguha ubwenge, agutahuza aho wagwiriye, agushikane. Ninda nyumva muntu w'Imana ari ngaha. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Amen. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Ibi byose ni ibintu Dawidi yabonye mu buzima bwiwe, bica bimutuma kuri verset 6 avuga ngo nzoba mu nzu y'Uhoraho. Nukuvuga ngo kuba mu nzu y'Uhoraho ni decision ikurikira ico yabonye, ni engagement afata kubera ico yabonye. Si jambo rishasha avuze ngo bice bitangura, oya, niko bisanzwe biri, ariko kandi ahubwo yongereje volume ya engagement. Avuze ngo sinzobikora rimwe na rimwe, ariko imyaka yanje yose yo kubaho simbona ikintu kizomvana mu nzu y'Uhoraho, muri presence y'Uhoraho. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Niyo nogira gute noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu ntaco ntinya. Haleluya. Kubera iki? Kuko uri kumwe nanje. Inkoni yawe n'inyobozo yawe bigira gute? Bigira gute?
bigira gute? Bimuhumuriza ari hehe? Bimuhumuriza ari hehe? Kuko n'ijyambere avuze guhumuriza, bimuhumuriza ari hehe? Ari mu mwonga w'igitutu. N'ibihe bimuhumuriza? Inkoni n'inyo bigira gute? None donc ari rassuré kandi ari mu mwonga, ari mu gitutu c'urupfu, ari mu ngorane, ari mu ntambara, ariko agize gute? Ari agize nta kibi na kimwe atinya. Ako yarabeshe kwe. Nivyo ibyo birashoboka, no kuri yo birashoboka. Abatubesha badufatira mu mwonga w'igitutu c'urupfu, ngo barakuroze. Reka kandi nshiraho na parenthèse, mugwaye mukoresha ama examen yose, kubera hari umudayimoni w'ukurogwa agezweho, n'ugwaye n'upfuye ngo bamuroze. Ubwenge bwacu bwarasubira inyuma cane kurusha uko bwari bumeze mu minsi yahera. Ko mutavuga? Nagira ndanavuge nti ariko reka ndeke gusamara kwe, naho noca mu mwonga w'igitutu c'urupfu, haleluya, sinzogira ikibi ntinya. Kubera iki? kuko uri kumwe, inkoni yawe n'inyobozo yawe birampumuriza. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Mu minsi yahera naravuze ijambo rivuga kuziga mu mutima wacu. Burya mwebwe ibigeragezo byose muzocamo Imana irabizi. Warubizi? Ibigeragezo byose uzohura navyo mu buzima Imana irabizi. Ariko Imana ntiri responsable y'ibigushikira byose, kuko Bibiliya ivuga ngo Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par personne. Ariko kandi nta kintu kitugerageza Imana idapermeta ko kidushikako, ni kuvuga ngo nta kintu Satana gukora ko Imana itagitangiye aval. Ariko kandi ikigeragezo cyose ucamwo carapimwe ku munzani, nimba kipima 30 kilo wowe upima 60. Kuko Bibiliya ivuga ngo nta cabagerageje atari ico kwihanganira. Ariko iyo umuntu atari mu mahosource y'Imana, iyo umuntu atari muri optique ya foi, araba ikigeragezo ciwe akakimeditako kikaba kinini mu gishingo cyo kwihosursa mu bubiko bw'Imana kugira ngo uje gupwiza. Nous venons puiser, puiser, puiser plus de toi encore. Yeah. Iyo tuje muri presence y'Imana imyaka yacu yose kubaho, tuba tuje gupwiza encore. Yesu ashimwe cyane. Kubera iki abantu b'Imana muri presence y'Imana niho hantu hari ububiko bw'ubuntu bw'Imana bw'ubuzima bwanje, kandi amijambo ku munsi, kandi ubuntu bwiwe burampagije, kandi ubuntu bw'Imana buri disponible ku buzima bwawe, burakorresponda plus burakorresponda birenze igipimo c'ibigeragezo vyawe. Iyo ikigeragezo kije mu gatondo, nuko haba hariho grâce suffisante en comparaison canke par rapport y'iki kigeragezo, hariho ubuntu bungana uburemerezi, hariho ubwiza bw'Imana ubikiwe bungana uburemerezi ikigeragezo uri kuracamo. Iyo utazi uburemere bw'ubwiza bw'Imana ubikiwe ukageragezwa, Satana acaguha ama proposition y'ingene ugwana n'ikigeragezo.
ariko iyo uri umuntu haba muri presence y'Imana, iyo ikigaragazo kije mu buzima bwawe uca uvuga ngo kwiki kigaragazo kihari, ariko ndazi yuko Imana irakibikiye solution. Hama ukagira gute? Ukavuga ati Imana ndagomba kwiexposa ku cimviro cawe, kuko wowe ufise inzira muri iki kigaragazo, ufise icanzo muri iki kigaragazo. Haleluya. No mu mwanga w'igitutu c'urupfu, haleluya, je suis rassuré, kuko ndazi yuko ibi bintu kuva isi itararemwa wari uzi ko nzobicamwo, kandi tu avais déjà prévu la provision, haleluya, ifatiye kuri iki kintu ndiko ndacamwo. Rero iki ni igitondo cawe, iyi ni saison yawe, uku ni ukwezi kwawe, iki ni igihe cawe co kubona provision y'Imana ku bijanye n'umwana wawe, ku bijanye n'inzu yawe, ku bijanye n'igikorwa cawe. Kuko naho noba ndi mu gitutu, no mu mwanga w'igitutu c'urupfu, n'ahantu hirabura hameze nabi, igituma mba rassuré nuko nzi yuko ibintu bishasha kuri jewe ariko si bishasha kuri wewe. Ndi muri filime yamaze gukinwa n'Imana, ariko ndiko ndagira gute? Ndo observa kuri écran géant ico Imana yamaze kunkorera. Shengero ry'Imana, hariho ressources udashobora kwibaza ziri mu Mana. Nimba Dawidi umwami yavuze ngo ntazova mu nzu y'Imana ari umwami, ça veut dire yuko avec ubwami, avec richesse y'umwami, avec ibintu byose yarafise ko accès, yarumva yuko atakintu kimwe gishobora kuhamplaça dependance agomba kugira ku Mana. Niyasenga kuko akenye, no, ariko yasenga kuko ni inshuti y'Imana, kandi yasanze Imana ari umugenzi, yasanze Imana ari inshuti. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ndafise video nshaka kukwereka. Haleluya. Niyo imfasha kuja kurangiza. Ni video umuntu adafise écran canka kuri écran tahabona neza, woshaka kugira pause, wogira pause gatoya. Umuntu atayifise kuri écran, uje muri live center Facebook yacu urayibona iriko, twayigize hejuru kugira ngo umuntu ashobore kureba mu telefone udafise, canke urabe muri IG yanje. Iyi video irahari, siko? Ni video nabonye mu minsi yahera, ndayibona kuri Twitter, turiko turiga kuri ijambo ry'ubwungere, sivyo? Okay, urashobora kuyijana. Izi ni imbwa zo mwishamba, amalu, ni chien sauvage, ni chien sauvage ego. Urabona zijya nazo twuje tuhapfo ni antilope, muratubona, murabibona? Bohama murabona ko zishaka kubijya, kandi biza guhera nabi. Mufunga amaso y'abana. Ndashaka urabe izi utu antilope ahantu turi, utu dukoko dufise capacity shaka kumera nka capacity y'impene. Urazi ko impene muzijya, ariko naho igerageza gushaka kugashikira canke ngo yige, ndashaka mubone iki kintu kiri muri izi mpene canke izi antilope. Urabe na pante ziriko, urabaho zinyegeje, urabe ivyo bintu bigerageze. Kambere karagiye, nta intercession ibaho. Ndumva wana ko ngo mu izina rya Yesu. Komeza musenge. Okay, raheze. Zagarutse. Okay, stop. Urashaka kugira stop aho hantu. Ufite iyi story ngene ihera byagiye. Ngwiziki zagiye. Okay, ireke iyo video ihere, muyireke ihere. Muyireke ihere ko ndabona ngaha anya hari abantu bafunze ipepu. Ariko nashaka kuba priva kubona ama image mabi. Ariko ko mu insista ukurumva. Okay, stop. Urashaka gustopya ngaho kuri iyo image nyene. Ofete ntizishobora kuzishikira. Siko. Ako jewe image narayimviriye ko, sivyo? Inyigisha ikintu kimwe. Ubwa mbere na mbere, burya hari ibintu
bishaka kukwiyataka ko bidashobora kugushikira. Yesu ashimwe cyane. Izi antilope ahantu ziri je ndahita mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Aha niho bamwe muri mwebwe ubuzima bwanyu bumeze nkaho buri muri iyi minsi. Ukabona umenga hari ikintu kije ukavuga ati je sinzi ko ejo buca. Hari abandi bantu isomera ari somene mbi boyita mbi igoye babona bagiye gucamwo ibiki n'ibiki. Ariko reka ndakubwira ikintu kimwe. Utu dukoko two munsi ngene Imana yaturemye dufise capacité ikomeye yo guhagarara kuri pante. Ingene ibinono mureke kujya ibinono by'impene pareko abantu bazije. Urana zigiye gutegerera hasi. Kuravyumva. Kubera iki? Kuko izi naho zifise capacité yo kuzijya. Ntizifise capacité yo guhagarara muri pante. Ifise bavyita gute? Ukura vyumva. Akanako n'Imana igihe yakaremye igaha ibirenge bifise uko bimeze, ikarema mu buryo kazoshobora gusubsista muri chaîne alimentaire. Ego buzoribwa ariko ntibuzoribwa kuri ritme bwipfuzwako. Kubera ingene Imana yaremye ikirenge cako siko yaremye ikirenge ca loburo. Siko Imana yaremye ikirenge cibihiga. Kandi en fonction y'ingene Imana igomba kwekilibra mu ishamba injya izi zo hejuru nizo nke, ututwo munsi nitwo twinshi, hama ututwo munsi nitwo turi faible, kandi ututwo munsi nitwo tugaburira zijya zo hejuru, ariko ntizipfaho ziririye. Ndashaka kuvuga muri kino gitondo ngo hari ubuntu bw'Imana ku birenge vyawe, ku maboko yawe, ku buzima bwawe bungana n'intambara uzocamwo. Haleluya. Buzogutuma uca mu mwonga w'igitutu c'urupfu ntuhasigare. Yesu ashimwe cyane. Kuko igitangaza si kivuye mu masengesho gusa, ariko igitangaza kiri muri prefabrication. The way uburyo Imana yakuremye, uburyo Imana yaguformye, uburyo Imana yagutungishije indani muri wewe, bimwe mu bizotuma usurviva ku ma situation amwe, kuko Imana ya conditionné ukumeze par rapport n'intambara zawe. Rero utudukoko urabona ntidusimba kuko kosimba kofatwa. Ariko Bibiliya ivuga ngo c'est dans le calme et la tranquillité. Haleluya. Où se trouve la réponse? Yesu ashimwe cyane. Rimwe birasaba kuhaguma. Yesu ashimwe cyane. Rimwe birasaba kugira gute? Kuhaguma. Wibaza ko ari hugira upfire. Rimwe birasaba kutahava, kuko ni wahava aho uja hari condition iri difficile, kuko urategerewe no hasi kandi wanaduga nibigize gute. Rimwe birasaba iyi tranquillité. Mwirabire tudukoko ingene tumeze. Itubuja. Haleluya. Amina. Akongera kandi kuri Izabura akavuga gute mu ngumirize mwaka image. Kuri Izabura akavuga ngo haleluya, tu dresses devant moi une table. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. En face de mes adversaires. Untegurira ameza, haleluya, mu maso y'abansi banje. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bamwe muri mwebwe iminsi mwita mibi mu buzima bwanyu izoba iminsi ya mbere myiza mutigeze kubona. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndiko ndabenterpela canke ndiko mbamagarira ivyimviro byanyu. Iyo image mwoyugara. Yesu ashimwe cyane. Ndarangije. Ndiko ndabatumirira ngo iyi calme imbere ya adversité nishoboka udafise confiance mu Imana yamaze gukora. Soit kiri mu birenge vyawe canke kiri muri promesse. Yesu ashimwe cyane. Rimwe biragusaba kurindira Imana igaheza operation. Ikikugwanya kikagenda. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Dawidi acararangiza kuri verset 6 aravuga ngo le bonheur et la grâce. Vuga umunezero n'ubuntu. Vuga umunezero. Ntibatangaje ko tangura avuga umwongere hejuru ariko mu nyuma gahereza kuki kumunezero. Nuvuga ngo umunezero n'umugabane wawe
Yesu ashimwe cyane. Umunezero n'ubuntu. Umviriza, igihe cyose mbonye ubuntu bw'Imana ku buzima bwanje, Imana icikoze mu buzima bwanje kizana umunezero. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Umunezero n'ubuntu bizogira gute? Bizonyomako. Rero kwizo garanti zose tuzifise de la part de Dieu, nanje nzoba mu nzu y'Uhoraho imyaka yanje yose. Igituma turondera Imana, igituma tuza muri presence y'Imana, nuko ibi bintu byose birimo ivy'Imana yitwararika ku bwawe mu gihe nawe uri kurakora ico ukwiye gukora. Muhaguruke dusenga Imana. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Sigaje 15 minutes yo gusenga. Yesu ashimwe cyane. Ariko isengesho numva ashaka kugira no munsi riruta ibindi byose. Haleluya. Niki kintu ufata decision ku gatwe kawe ukavuga ati Imana nzoba mu nzu yawe imyaka yanje yose yo kubaho. Haleluya. 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 Singomba gutuma, singomba ko hari ikintu kimpungisha muri presence y'Imana. Singomba gutakaza itushe, singomba gutakaza kwinjoyinga presence y'Imana mu buzima bwanje. Kuko niho hari bwa bwungere, niho hari kwa kuzigamwa, niho hari kwa gushobozwa, niho hari bwa bwenge. Reka ndababwire, iyo wegera Imana, Imana itangura kugutahuza ingene yagutungishije, ugatanga kubona inguvu wari ufise utazi ko ufise, ugatanga kubona ukubahuka utaruzi ko woronka. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu benshi azokubwira ngo jewe ndashaka gukora ibintu ndatinya, ariko iyo uba expose kuri presence y'Imana, Imana igakora wa mushaha wawe, uzogenda urabona ko n'ubwoba bwo gukora ibintu bimwe bimwe buzohera. Kubera iki? Kuko Imana yari yokifye ubugwayi bwawe, hamerikira gushira mu kibanza ahugiye kwitaba umuhamagaro w'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Inyobozo n'ubuhiri bwiwe biragira gute? Birampumuriza. Haleluya. 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 Yesu ashimwe cyane. Ubwira Imana uti Imana nshoboza kuba mu nzu yawe, nshoboza kuba muri presence yawe. Kigira kabiri nshaka kuvuga, nshaka gusengera umuntu wese ari mu mwonga w'igitutu c'urupfu. Haleluya. Kutagira ico utinya namba, kuko ari kumwe nawe. Yesu ashimwe cyane. Aho hantu uri kuraca ntuzonyerera, aho hantu uri kuraca ntuzoshikirwa, aho hantu uri kuraca azoha kurenganisha. Haleluya. 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 Washobora gutangura gusenga ukavuga ati Imana nshoboza Mana kuba hafi yawe, nshoboza Mana muri uno mwaka gukomitinga ubuzima bwanje, kwiyangaja mu buzima bwanje nkuko Dawidi yari yangaje kuba muri presence yawe. Nshoboza muri uyu mwaka kuba muri presence yawe, nshoboza no mu myaka ikurikira y'ubuzima bwanje. Ngiye ndiko ndarera abana banje, ngiye ndiko ndakora imigambi yanje, ngiye ndiko nditaba umuhamagaro, ngiye ndiko ndarongora ibikorwa Imana yampaye kurongora, ngiye ndiko ndahangana n'ibibazo by'akazi nsanzwe njejwe. Hari abajejwe ibikorwa bitandukanye, hari abafise imigambi ibarengeye, hari abafise ibikorwa bimeze nk'ibiriko biraca ahantu hagoye, hari abafise indoto zo kwagura ibikorwa bariko barakora ariko bakaba batabona uburyo bwo gushobora kuvyagura. Haleluya. Haleluya. Inyobozo n'ubuhiri vyiwe, haleluya, nivyo bigomba kukuhasura muri kino gitondo. Igihe Satani ariko arashaka kuraba kuri kapasite zawe canke kuba gusupporta canke kuba gushigikira, muri kino gitondo wirabire Uhoraho. Muri kino gitondo vuga uti Imana wowe uzonshikana, kubera n'igihe noba mfise biriko birangwanya. Waravuze ngo untegurira ameza yawe mu maso y'abantu babi, untegurira ameza yawe mu gihe hatari ico kwicara ku meza. Haleluya. Iyo Bibiri ivuze ngo ameza, abantu batumira ku meza abantu kubera babubaha. Mu mico y'Abayuda gutumirwa gufungura ni signe ya honneur. Haleluya. Ku meza. Haleluya. Ku meza nico gituma Simoni yatumiye Yesu, kuko yumva mwubashe. Uhoraho natwe adutegurira ameza. Haleluya. Mu maso y'abantu babi,
adutegurira icicaro, atuzana ahantu ho gufungura mu gihe umenga ntibyari biri justifié. Kubera iki? Kuko aratwitwararitse, kuko il n'ignore pas l'adversité, ntayobewe ko hari ibikugwanya, ariko ashaka ushira amaso yawe apana kubiri ko birakugwanya muri iyi minsi, ariko ushira amaso yawe kuri table. Il a dressé une table devant toi. Il dresse une table devant toi. Il dresse une table devant toi. Ah, c'est pas le matin, c'est pas le moment de méditer sur l'adversité, mais c'est le moment de méditer, alléluia, sur la table du Seigneur, sur la table du Seigneur, sur la table du Seigneur. Alléluia, il dresse. Wateguriwe ameza mukobwa wa Yesu, wateguriwe ameza muhungu wa Yesu, wateguriwe ameza muntu w'Imana. Haleluya, kura amaso kuri uwo mwansi, hindukira inyuma yawe hari ameza, hindukira inyuma yawe hari ameza wateguriwe, kandi uwo mwami agutumiye. Haleluya, aguhaye akayabagu. Haleluya, akubwiye ngo fungura muntu wanje. Haleluya. Igihe Eliya yari karahunga, Uhoraho ntiyamubwiye ngo reka guhunga, ariko Uhoraho yamuhaye umukate, aramuvyuza umumarayika, aramugaburira, amwanga urugendo rwawe ni rurerure, reka ndakugaburire. Haleluya, kuko Uhoraho arazi urugendo rwawe, arazi ibyo akuzanira muri presence yiwe, arazi provision ariko arazana mu buzima bwawe ikoresponda n'intambara zawe. Yesu we, ndaguhaye icubara muri kino gitondo mwami wanje. Ndagushimira ishengero ryawe, ndagushimira wowe wahamagaye Mana, ndagushimira abizera bari hano hantu Mana, ndagushima Mana mu ijuru abakijwe bari hano hantu, ukaba uri ngaho utarakizwa, aho ukavuga ngo kuri uyu munsi numva nane nshaka kwakira uwo mwungere Yesu, ukavuga uti numva nshaka kwakira Yesu kuri uyu munsi, ndashaka kumuha ubuzima bwanje. Umuntu yumva afashe decision yo guha ubuzima bw'iwe Yesu, avuga ati iyi tariki ndagomba kumwiha, ndagomba kumwizera, ndagomba kumuha ubuzima bwanje. Nimba uri ngaho ukavuga uti uyu ni umunsi wanje wo gukizwa, Imana yavuganye nanje, ndagusavye wowe uze hano imbere, tugiye kugusengera. Gihe abandi turiko turasenga, tugiye kugusengera, ariko nimba wumva uyu munsi ushaka guha ubuzima bwawe Yesu, nuze ngaho imbere ndagusengere. Haleluya, tuguherekeze, tugufashe kuha ubuzima bwawe uyo mwami. Haleluya, kugira ngo akurongore. Iri jambo si iryawe igihe utarakizwa, ariko umaze kumwizera azokubera umwungere, aho wahora wigwanirira mu buzima, aho wahora wigeragereza, aho wahora urondera kwitabara, ariko ndaje kugira n'umunsi muri kino gitondo ngo niwe azogushoboza, niwe azogutabara. Haleluya, ntugire isoni zabo muri kumwe canke abo mwicaranye, kuko bidateye isoni kwakira Yesu. Nanje uyu munsi ndiko ndakwigisha, umunsi umwe narakiriye Yesu mu buzima bwanje, kandi impinduka zaratanguye kuza. Ego hari igihe wumva ufise ubwoba bwo kuza ngaho imbere, ariko kandi ndaguteye intege, kuko n'ubuntu ni ikintu kidasanzwe, kandi Imana yacu ntiteye isoni. Nibiteye isoni ibindi twarabibayemwo, ariko nitwigeze tugira isoni zavyo. Nico gituma uno munsi muri kino gitondo ndakwiye kugira isoni zo kwizera Yesu no kumwakira. Mufashe gukomera amashabo bantu bahisemo neza, bizeye uwo mwami, bakiriye uwo mwami. N'umwami w'amahoro. Haleluya, azokurongora. Haleluya, 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 haleluya. N'umwami agiye kubabera umurongozi, agiye kubatwara kandi azobashikana aho mutishikanye, naho abantu batabashikanye uwo Yesu azobaha bashikana, kuko muri bikorwa by'amaboko yiwe niwe yabaremanye intumbero ziwe. Iki ni kibanza cyo kumenya intumbero ziwe. Haleluya, haleluya. Mumfasha mwe muhagaze imbere mwakiriye Yesu, muvuge muti mwami Yesu, muri kino gitondo ndakwizeye, ndizeye ko wapfuye ku musaraba, kandi ndizera ko wazutse, ndizera ko wapfuye ku bwanje kugira ngo unkure kw'ivyaha. Kuri uyu munsi umbabarira ivyaha ubuzima bwanje bwagendeyemwo, ndakwakiriye mu mutima wanje kugira ngo ube umwami wanje n'umukiza wanje. Urakoze kumbabariye ivyaha nagendeyemwo,
uyu munsi ncitse umwana wawe, ncitse icaremwe gishasha. Urakoze kumbabariye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Hallelujah.